Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka igice cya 4:36 haravuga ngo bose baratangara barabazanya bati iryo ni jambo ki kubw'ububasha n'ubushobozi afise ategeka impwemu zihumanye zigasohoka. Dusangire ijambo rivuga ngo ububasha n'ubushobozi vya Yesu Kristo. Yesu yarimutse ava i Nazareti yimukira mu gisagara c'i Kaperinaumu. Twibukanye yuko ico gisagara c'i Kaperinaumu ni gisagara carimwe abatunzi benshi cyane, ariko kandi hakoregwa ibyaha byinshi gusumba ibindi bisagara. Hanyuma ico gisagara niho hari n'umugwa mukuru w'abasoda b'Abaroma. Inkuru zivugiwe muri ico gisagara zarihuta kwamamara mu bindi bisagara n'ingoga gusumba ahandi, kubera ico gisagara cahuriramwe abadandaza benshi, kandi nabo basoda b'Abaroma baragenda hirya no hino mu bikogwa bagatwara inkuru. Nico gituma inkuru za Yesu Kristo zamamaye mu bindi bisagara n'imbere yuko ashikayo. Nuko rero Yesu aja mu isinagogi hanyuma avuga ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza babwumvise baratangara cyane, baravuga ngo mbega iryo ni jambo ki? Kuko Yesu yavuga ubutumwa bwiza burimwe ubushobozi n'ububasha gusumba amajambo yavugwa n'abanyabwenge b'ivyanditswe abo bantu bari bamenyereye kumva. Ariko rero muri iryo koraniro habamwe umuntu yuzuye impwemu mbi. Hanyuma nagira ndabibutse yuko iyo dukoranye mu mashengero burya twebwe harinjiramwe abantu bafisemwe impwemu mbi. Satani arakunda kubikora akaja ahantu abera bakoraniye kugira ngo abasamaze, kugira ngo atose kazi imigenderanire yacu n'Imana. Muvyibuke no mu gihe ca Yobu, mu gice ca mbere c'igitabo ca Yobu haravuga ukuntu abera bashengeye imbere y'Imana, ariko na Satani ashengerana nabo. Burya na twebwe iyo dushengeye imbere y'Imana na wa mubaraza kugira ngo adusamaze. Ariko nagira ndabibutse yuko Yesu afise ububasha n'ubushobozi mutuma Satani n'abadayimoni biwe badashobora kumuhagarara imbere. Kandi nawe nanje nitugira ubwoba, Yesu ari muri twebwe, kandi uwo Yesu ari muri twebwe arakomeye, afise ububasha n'ubushobozi bituma Satani n'impwemu mbi bitaduhagarara imbere. Nuko iyo dukoranye hakabamwe bafise impwemu mbi, tube tuzikankamira zizoduhunga nkuko zahunze umwami Yesu uko natwari muri twebwe. Nuko rero ndabibutse yuko Satani atawubasha afise uyu munsi ku bantu bamize Yesu Kristo, uko Yesu Kristo afise ububasha n'ubushobozi bituma ataco muhangara. No kumwami Yesu abahezagira.